nitwa Stella Ndayakire nkaba nkora ibikoresho byo kumanika mu nzu nuvuga ngo nk'utugenegene mu kirundi. Je kuva kera namwe nkora utuntu two gushariza cyane tutugenegene, ariko mu nyuma rero naratanguye kuraba hirya no hino za internet ubuhingangurukana bumenyi nkabona abandi ibyo bakora, hanyuma nanjye ndabona yuko ibintu ndabikoze ntanguye kubikora abantu baratangura barabishima, ndabimanika muhira abantu bakabishima, ntangura rero kuza ndabitwara mu exposition niko gutangura kwanje. Ubu ndabikora mugabo ndagerageza kwigisha n'abandi ba jeune, hari abo usanga bakunda gukora utugenegene, nkaza nkabereka ingene tubikora, nkabereka ingene bigenda kugira ngo ejo hirya yejo habe hari uwundi muntu ashobora kumfasha mu gihe ushobora kuronka abantu benshi babishima tukabikorana. Mugabo kugeza ubu ndafise abantu nka 2 canke 3 ndavyereka kugira ngo mu minsi iri imbere nabo bazoshobore kubikoraho umuntu. Ibyo dukora bikoze mu duti, mu ma plastique, mu makarton, hanyuma nkaza ndongerako utundi tuntu nk'utu accessoires muri ngene bivuga mu kirundi, nk'utudede, utuntu tw'utupierre, utuntu ushobora kuronka ku buryo ikintu nagikoze kiryoha kigasa neza kigashimisha kujisha. Nshaka nko mu myaka iri imbere abandi bajene bashobora kwibonera, kuko nkitangura kubikora abantu benshi barambwira ngo ivyo bintu uriko urakora n'ibiki, uriko urata umwanya. Umva je shaka ko noba nk'akarorero ku bandi bafise tana bayishira habona bashobora kuyikoresha. Nivyo hari gusanga ariko bakora ibindi bakiyumvira ko atamwuga bashobora kuvamo, mugano shimwe ko babibona yuko ari ibintu bivamo ikintu kandi bishobora gufasha abandi bajene badafise nk'ico bakora, badafise akazi, hako baguma bicaye muhira bagakoresha tana zabo, bakabona yuko bashobora gukora ikintu bivuye mu maboko yabo kandi bakakidandaza.